Murakaza neza kuri Kivora Media. Mu bisanzwe iyi nkuru twayitanguye ku gice ca mbere. Nimba ari ubwa mbere ubonye iki gice, kugira utahure neza kuko iki gice ni finale, nogusaba guhera kuri pariti ya mbere gushika kuri pariti ya 9 hama ushobore gufata iyi pariti ya 10 niho ushobora gutahura. Uyu munsi turashika ku gice ca nyuma c'iyi nkuru yacu. Mu gice giheruka twasize Sandrine amaze gusaba guhura na Aline inyuma yuko imigambi yiwe yose yari yananiwe. Reka turabe iherezo ry'iyi nkuru. Bukeye bwaho Aline yari yagiye aho Sandrine yari yamusavye guhura nawe, hari ahantu hatuze hafi y'ikiyaga. Aline amaze gushika yasanze Sandrine yicaye wenyene. Ku ncuro ya mbere ntiyarasa n'umuntu afise ishari canke ishavu, yasa n'uwurembejwe n'umubabaro. Aline aca yicara imbere yiwe, washaka kumbona? Sandrine yunamura umutwe, ego. Hasize akanya ata n'umwe avuze. Amaherezo Sandrine aca atangura kuvuga, Aline, nagukoreye ibintu bibi vyinshi. Aline aramwumviriza. Naratangaje ibihuha, naragerageze gutuma Eric aguheba, naratumye abantu bagukurikirana, kandi ni jewe natumye uronka rya kete ry'ibinyoma. Aline yaratangaye, naho yari yarabiketse, kuvyumva biva mu kanwa ka Sandrine vyaramubabaje. Sandrine aca atangura kurira. Narakunze Eric kuva nkiri muto, naribaza ko umunsi umwe azoba ari uwanje. Aline ntiyamuciye mw'ijambo, ariko uko nagenda mbona agukunda niko nagenda ntwarwa n'ishavu. Aline aca amubwira ati, ishari rirashobora gusenya ubuzima bw'umuntu. Ego, kandi ivyo nivyo vyangiriye. Mu nyuma y'akanya gato Sandrine yakuye ikete mu mufuko arariha Aline. Ni iry'imbabazi. Aline ararifata. Sandrine aca arahaguruka. Ntaco niteze, nshaka gusa ko umenya ko nibutse amakosa yanje. Aca agenda buhoro buhoro. Aline aguma amuraba. Yarabonye ko imbere n'abakora amakosa ashobora kubabazwa n'ivyo yakwakoze. Iminsi yarahaciye, ubuzima bwatanguye gusubira mu buryo. Se wa Aline yararonse icubahiro ciwe, abantu benshi baramwubaha kurusha mbere. Umuryango wa se wa Eric nawo waratanguye kwiyunga n'uwa Aline. Umunsi umwe Eric yarahamagaye Aline, ndashaka ko duhura. Aline nawe aravyemera, ntazi ico yari agiye kumubwira. Bahuye ahantu nyene urukundo rwabo rwatanguriye, hafi y'ikiyaga. Izuba ryari ririko rirarenga nk'uko vyagenze umunsi wa mbere bavuga urukundo rwabo. Eric aca arafukama hasi, Aline aca aratangara. Mu kuboko yari afise akantu karabagirana cane, yari impete. Aline ijwi ryiwe ryari ryuzuye amarangamutima. Warabanye nanje mu bihe vyiza no mu bihe bibi. Aline atangura kurira. Waranyizeye igihe abandi bantaye. Eric aca abandanya, mbega wemera ko tugumana ubuzima bwacu bwose? Aline ntiyashoboye kuvuga ubwo nyene, amarira yari menshi cane. Amaherezo ati, ego ndavyemera. Eric aca amwambika impeta. Abari hafi aho baca bakoma amashi. Hari n'abari bamaze igihe babakurikirana batazi ko uwo munsi uzoba uwo gusaba no kwemera. Inyuma y'amezi make umunsi w'ubukwe warashitse. Abantu benshi bari bahari, imiryango yompi yari yuzuye ubumwe. Se wa Eric niwe yaje imbere y'abashitsi bose, aca aravuga ati, narakoze amakosa menshi, naraciriye urubanza abantu ntazi ukuri. Abantu bose baramwumviriza, ariko uyu munsi ndashima Imana kuko yanyeretse ko urukundo rw'ukuri rudashobora gutsindwa n'ubukene, ibinyoma canke urwanko. Ayo majambo yatumye benshi abakora ku mutima. Aline na Eric barubakanye, bubaka urugo rwuzuye urukundo, kwizerana n'icubahiro. Imyaka yarahaciye, bararonse abana, kandi igihe cose bibuka urugendo rwabo, bibuka ko urukundo rw'ukuri rudatsindwa n'ingorane.
Nshuti bakunzi ba Kivora Media, iyi nkuru itwigisha ko urukundo rw'ukuri rukeneye kwihangana no kwizerana kudacika intege. Nimba wakunze iyi nkuru, ntukibagire gukanda like, subscribe no gusangiza iyi video kugira abandi nabo bayikurikire. Jewe mwari kumwe yari ni Venusta, murakoze cyane kuba mwabanye natwe kugeza ku mpera y'iyi nkuru. Murabeho kandi Imana ibahezagire.